Ndasuriye kuguha yambu munywanyi wa Isange TV imbonesha kuri mwe rudende gushikiza amakuru y'ibiganiro biba bigezwe ko haba muri politike mu nkino mwiperereza mu gatika kazina muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose abari ko ravugwa ijya nino mu bisata bitandukanye. Ndabahaye mwiriwe abane ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Rineteka no munezero ntangire byo gusubira kuguha yambu munywanyi wa Isange TV imbonesha kuri mwe rudende gushikiza amakuru y'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahaye kaze ro mu kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV n'amakuru umukirundi mugira mushikirizwe n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kure imwe rudende ibashikiza amakuru y'ibiganiro utosanga ku zindi mbonesha kure. Reka maze ndakwibutse ufyonde sabone ndetse na partage kugira uzura wa mbere kugira ngo amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuni no mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV azara gushikira 5 kuri 5. Ndaguhaye kaze ro makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize kuri ino saha n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mugihe mu mugambwe CNL Nyankamugayo wahoraga uramutswa agatorwasa kuri ubu ngubu injyane zasubiriye kwaduka ndetse bari ko baravuga ko amatungo agize uyu mugambwe ariko aranyuruzwa na bamwe bawurongoye. Aha ni muri bamwe bahiritse wari umunyamabanga wawo ariwe Honorable Agatorwasa. Kuri ubu rero biravugwa ko harimo injyane zitandukanye muri uyu mugambwe ndetse binagaragara ko woba ushobora gusambuka, aho bamwe rero mubegukira uyu mugambwe bari ko baravuga ko bazokurikira Honorable Agatorwasa ngaho azajya hose bazomukurikira, bakavuga ko abamutembagaje ngo badashobora kuzobegukira na cyane kuko atakintu na kimwe kizima bari ko barakora umugambwe SNL Nyankamugayo. Ibi kandi biruko mu gihe n'ubundi kandi mu matora yimirije ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu matora yimirije mu mwaka wa 2025 y'abashinga amateka ndetse na yabo y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027. Kuri ubu ngubu rero biravuga ko mu mugambwe CNL Nyankamugayo hariko harabura ibikoresho bizokwifashishwa mu kwiyamamaza harimo nk'inkofero ndetse n'imipira y'umugambwe CNL Nyankamugayo. Bavuga ko rero habuze amahera yo kugira ngo hagurwe ivyo bikoresho bizokwifashishwa ndetse n'ibindi byose bitandukanye. Ibi rero bikaba ari na bimwe bigaragara ko umugambwe CNL Nyankamugayo ushobora gutembagara. Ibi kandi biranagaruka ko na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi aho bavuga ko umugambwe CNL Nyankamugayo ngo woba ugiye gutembagazwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD na cyane rero bakavuga ko ngo kuba Honorable Agatorwasa yaramuswaga uyu mugambwe ngo yoba yaratembagajwe bigizwemwo uruhara n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse ngo n'abanyamugambwe CNL Nyankamugayo harimo umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe CNDD-FDD ariwe Reverien Ndikuriyo ndetse n'abandi banyacubahiro batandukanye bo mu mugambwe CNDD-FDD. Honorable Agatorwasa mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru yavuze ko kuba intwaro ye ngo iriko irarangira mu mugambwe CNL Nyankamugayo ibingibi ngo arabyagiriza umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ngo cyane kuko utumvikana n'indi migambwe batavuga rumwe kubera ko ngo ariyo yama irayidodobereza ndetse na bamwe mu bagize iyi migambwe ngo bakanyuruzwa abandi bakaborezwa igufwa. Kuri ubu rero amakuru duhawe n'amasoko yacu ndetse n'amatwa dusumira nuko Honorable Agatorwasa yoba afashwe matekwa atawe mu mvoto, igipolisi kira amujanye bivugwa ko nyene ngo yoba afise umugambi wo kugaragaza cyangwa se wo gutanguza uruntu cyangwa se icuka kibi mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uyu mugabo rero ariwe Honorable Agatorwasa yaramuswaga umugambwe CNL Nyankamugayo. Kuri ubu ngubu ariko aravugwa ko amabi menshi ndetse kuri ubu ngubu igipolisi cy'u Burundi giciye kimwambika amapingu akaba rero atawe mu mvuto n'igipolisi. Kuri ubu ngubu rero ivya Honorable Agatorwasa bikaba biheze nkuko amakuru turiko turahabwa n'amasoko yacu ari angaho nyene mu gihugu cacu cy'u Burundi mubegera mu mugambwe CNL Nyankamugayo bariko barabandanya babidushikiriza.
Reka kandi tunyarukire mu yandi makuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi, turabire hamwe bijanye n'imigenderanire ndetse turabire hamwe ibijanye n'itumatumanako mu gisata c'itumatumanako. Kuri ubu rero abakoresha umuhora wo gutumatumanako wa limitere mu Burundi batanguye kurihishwa ikori ry'amafaranga 2,400 kuri buri munywanyi wabo wese. Mwishirahamwe barishijwe amafaranga 2,400 yikoreshwa ngo rya telefone ku umwaka wa 2024 na 2025. Ubwo nibwo ubutumwa bwazindutse ngo burungikirwa nyene abakoresha umuhora w'iryo shirahamwe bose ngo bari basanzwe bafise ama unite angana nayo 2,400 kuva mu gatondo kuri uyu w'indwi ndamukiza 2025. Bamwe n'abandi mu bakoresha uwo muhora ntibigeze ngo basobanukirwa ibiriko ngo biraba, kuko ngo bavuga ko batari bazi ko n'uwo murongo wa carte simu utagishwa ikori. Mwishirahamwe limitere bamenyesha ko ari ishirwa mu ngiro ngo ryitangishwa ry'amakori kuri buri muntu wese akoresha umuhora wabo. Agira ati tubajije ikiringo gusabwa kugira ngo uwukoresha telefone abe yarishe ayo mafaranga. Abajejwe kwakira ibibazo by'abanywanyi batumenyesha ko bizotangazwa hanyuma, ariko ngo umuntu yo kwihutira gushiramwo ayo mafaranga kuko ngo n'umurongo wabo ushobora kuzokugarwa mu gihe ngo kwirengagiza kuyariha. Hagati aho ingingo 143 iri mu itegeko nimero 1/19 yo kuwa 28 ruheshi 2024 rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 na 2025. Hategekanijwe ko hazoba hararihwa ikori ringana n'amafaranga 2,400 ku ngendanwa yose ikorera ku gataka ku Burundi. Akaba kandi ariyo ngingo yatanguye kuja mu ngiro n'abandi bazoca ngo bakurikira. Muyandi makuru, umugwi wa nyuma w'abigeme 200 bari mwihiganwa Miss Burundi 2025 waraye uhiganiwe mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatanu ndamukiza 2025. Ni nyuma yo gutambuka bashonyanga bambaye impuzu zitandukanye zikorwa n'abahinga ba hano ngaha mu Burundi. Abo bigeme 200 bashikirije imigambi yabo imbere y'umugwi ujejwe gutanga amanota nk'uko biriko birashikirizwa. 10 muri bo nibo bagize amahirwe yo gushika mu gice ca kabiri gishira ica nyuma. Nabo ni Iteriteka Neri, Charlene Kezakimana, Elisa Dushime, Laika Rukundo, Angel Brunere, Kubwarugira Kesia, Shimirimana Nema, Sierra Akingabiye, Clelia Niyukuri, Rari Rika Itangiteka, Keri Kentia hamwe ndetse na Benimana Beni Bera. Ababigeme 10 rero biyongereye kandi ku bandi 10 bahiganiwe mu ntara ya Gitega n'abandi 10 bahiganiwe Ingozi. Bose hamwe babaye 30 bashitse mu gice ca kabiri gishira ica nyuma. Urutonde rwabo bose hamwe rukazoshirwa ahabona vuba ngaha.
mu mihingo itandukanye y'u Burundi ubu hakaba rero hasigaye 30 gusa bazohiganwa mu gice gishira icanyuma demi-finali gitegekanijwe kuba kuwa 20 ruheshi 2025. Umugwi ndangakaranga intatana niwo ngo wateramishije abari aho bavyina imvyino zitandukanye. Reka rero ndabashimire mwese twari turi kumwe makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mureshwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri Rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro bibe bigezwe ko kandi biba byakorewe amatohoza haba muri politike mu nkino mw'iperereza mu gateka kazi na muntu makungu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye. Reka rero ndabashimire tube dusozereye ngaha turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mw'ijoro bandanye mukurikira makuru ku mbonesha yanyu mukunda cyane ya Isange TV.